abantu benshi bariko baravuga ngo uvira ngo yaraze gufatwa ngo M23 yatinye intambara igiye kubera mu kiyaya cya Rusizi ni ntara Magedoni. Jewe rero mvuga ko ari intambara ya mwisho ku kubera iki? Kubera igisirikare cy'u Burundi cyararahiye kirarengwa yuko ikiyaya cya Rusizi na uvira bidasigirizwa gufatwa. Kuko bifashwe ni nkaho Bujumbura ifashwe. M23 nayo na twigwaneho kuri za taktike zabo babarekeye ikiyaya babaca hejuru. Bafata imisozi yose ya zasange ukamanuka ukaja za minembwe ngahole ngo uvira igiye kuramo intambara imeze nka Magedoni. Ibi ni ibiki? Umuriro ugiye kwaka none humva ko baje bavuga ngo intambara buretse mureba kagiye kuba. Labine turi ku itariki uyu munsi turi ku itariki 26 bivuga ko hashize iminsi igera kuri 4 twumva M23 yarahisemo kugira ikintu kimeze nka ceasefire cyangwa se cessez-le-feu guhagarika imirwano. Ibi mu nyumve neza hari abantu bagize ngo M23 yahagaritse kugaba ibitero buretse mwumve. Bamwe bati ni igitutu cy'amahanga, abandi bati ni igitutu cy'abayifasha cyane cyane ko abantu benshi batajya bemera ko buriya ngibe ibiri yonyine. Rabine we iminsi ne yo guhagarika ingwano kuri M23 wayisigura uti? Bon, guhagarika imigwano kwa M23 ubwa mbere tubwira abadukwirikira yuko ari cessez-le-feu unilateral. Cessez-le-feu unilateral bishatse kuvuga ngo niyo wewe nyene ni decision wewe wenyene wiha personnel bivanye n'ivyo ubona siritere bivanye n'amajambo ariko aravugwa hirya no hino bivanye n'ababigusaba. Vyumvikana ngo ntawo ba yayigutegetse ni wewe ubwi wawe ufata ingingo utendagize cessez-le-feu. Iyo cessez-le-feu rero tubigomberwa ngo turabe mbega bayishizeho kubera iki kugira d'abord babanze basukura imiji bafashe. Ari Goma, urabona Goma harimwo akantu twovuga ko arakavuyo. Sadeke zatsinzwe ntizirataha baravuga bati mutekere ivyanyu mutahe bakagwa bashinye nibemere bataha hagataha abafise inda n'abakomeretse abandi bakajinyikira hejuru y'inzara iri kwirabakubita kuko kuja gusuma kuja kunywa amazi usaba M23 uruhusha urumva bakajinyika. Ibukavu urabona ibikorwa biriko birahaba nka nijoro barisha umuntu biboneka ko yari yambaye teni za M23 ejo nijoro mwijoro. Uvyumvikana yuko umuji utarabasekirize asampurusa ntibarashiraho guverineri ubu baricaye isa turiko turavugana nabo baricaye Bukavu kumburengera bava batushikiriza guverineri mushasha nta nzego ziriho pour dire. Donc ivyo vyose nivyo vyatumye haba cessez-le-feu unilateral kuko niyo bihaye. Haruhande y'ivyo n'induru z'amakungu nazo ziravuga bati muhagarike navyo barabitena koko bakavuga ati reka duhagarike ariko abo tugwana turazi yuko atavorone yo guhagarika intambara. Muzoba mubibona tugomba duhagarike twebwe mugabo tugwana nibazohagarika kandi nibatahagarika natwe dufise prerogative zo kuja gutabara abariko baricwa. Chose dite chose fete kuko nk'ubu muri uvira induru ziriko ziravuga ziriko zivuga gute umuntu yitwa umunyamurenge wese baramurondera mu nzu bakamuzokora. Wazarendo ziriko zigwana na FRDC iyumvire wazarendo muri uvira bagwana na FRDC bavuga ati mwebwe nimba mukeneye guhungira Karemi mudusigarana ibigwanisho mugende ore weno twebwe dukeneye kugwana na M23. Ivyo byose ni induru. Ejo bagiye kurasa imurenge iminembwe burito bakoresheje drone zihagurukira i Burundi aba FRDC drone zihagurukira i Burundi. Abasirikare b'abarundi bari Kongo bahawe karane witere ngenzi maze kurenga ko imisi irenga 5 ntibapfuye batavuyeyo byumvikana ko bari yo gukora iki bari yo kugwana. Urumva iyo cessez-le-feu rero yarashizweho yego na M23 kugira isukura ibisagara vyayo ishire mu kurutonde ibintu ari naco cyatumye inihorera gufata umuji wa Uvira kuko abantu benshi bariko baravuga ngo Uvira ngo yaraze gufatwa ngo M23 yatinye uziba abantu biwacu bimbonera kure kore bo bihuta kuvuga amagambo nkayo ngo M23 ngo twayirukanye ariko nundi birandikwa kuri social media bavuga M23 Uvira yarayinaniye ntiyayinaniye. Reka tubanze duteretike icyambere cya cessez-le-feu ndakubwira igituma itayinaniye. Tukivuga kuri cessez-le-feu
uretse ibi bihe wenda byo kuba barafashe imijyi bakaba bari kwisukura, iyo ni po ya mbere wenda waruvuze, ariko ubundi mu bihe by'intambara nk'iyo habayeho cessez-le-feu unilaterale siko twahise harya umuntu ku ruhande rwe wenyene yihaye volonté, ubundi bishobora gufasha cy'abasirikare bari ku rugamba. Abasirikare bari ku rugamba birabafasha kubera barahema, bararonka soufre, ufata amazi akayafata, umesaga impuzu akayimesa tukosora. Icyo ni cyambere. Kandi tugiye no mu migwano kuko abari cessez-le-feu unilaterale atari bilaterale, inafasha noneho na wa undi hagaritse ingwano kwashemina ibigwanisho bija kuri field, kuko nta uba ariko aramurasa, akitegekanye ku buryo buzokwirikira ko azorasa atitangiye itama mu kirundi niko bavuga. Rero cessez-le-feu ifasha ibintu byinshi, kandi n'uruhande bihanganye bari bakwiye kuyiprofita, bakayiprofita nimba bavuga ati dukeneye ibiganiro bakitegurira ibiganiro, nimba batitegurira ibiganiro naho bakitegurira intambara ikomeye. Mugabo urabona bobo kuyitegurira, uretse abasirikare b'abarundi bariko bararaforosa muri mu kiyaya cya Rusizi, FARDC bariko bagwana na wazalendo nkaho umenga intambara ya M23 yarahenze, bariko bagwana na wazalendo. Byerekana yuko mu bisanzwe uruhande rwa FARDC n'uruyiteguriye, uretse nuko batanabirespecte kuko bobo bagumye barasa. Nakubwiye drone zagumye zirasare ya hejuru na Sukhoi yararashejo. Byumvikana ngo unilaterale koko ni unilaterale, ntibigeze bobo bavuga yuko bibaha avantage. Ese ubwo M23 bundi uretse kuba bavuga ngo twayishyizeho iyo cessez-le-feu yabo ku ruhande rwabo, bararaswa bagaceceka ngo nuko bawe bahagaritse imirwano. Bon, kuyishyiraho bashiraho imezire zibiri, baravuga ati tugiye muri cessez-le-feu, mugabo icyo ntikibuza yuko iyo tutewe twivuna bahagarika offensive bagakora defensive. Nico baba bashatse kuvuga. Hari ikintu warukomojeho cya drone ziri kurasa ngo zituruka i Burundi, nabonye hari n'abandika bavuga bati iyi drone no muri drone zahitanye makanika, ati none n'abaturage zikomeje kubakurikirana nabo ngo zibarase. Ubundi izi drone ziri kuva i Burundi, kuki ziva i Burundi? Niho hano guhagurukira hazima n'iz'abanyafrika y'epfo ziriyo why? Bon, icambere kuki ziva i Burundi, ziva i Burundi kuko ni ico kibuga c'indege basigaranye. Ikindi kibuga c'indege basigaranye ni cya Kindu nayo ni kure para raporo y'uza kurasa mu kiyaya cya Rusizi canke arasa mu Minembwe. Kandi wibuke ko ingabo z'abarundi totally nizo ziri mu ntambara. Aba South Africa rero bazanye drone bazicisha ibujumbura muri Bukaza Squadre, niye ko twabwiye yuko bariko barapakurura ibintu. Babipakuruye kuri aeroport internationale ya Bujumbura ndadaye Merikiyo, nayiri a 26 km ya Uvira. Kandi murarabana mu maso ko n'itara riba riko riraka mu ijoro ribona ngaho. So nta handi bari gukoresha rero. Kandi kindi nuko leta ya Bujumbura yari yangaje gufasha leta ya Kinshasa ijana kwijana. Tubibutse yuko President Evariste Ndayishimiye aheruka kuja kubonana mwibanga na Chisekedi vuba aha hirya yejo haize iminsi 3. yari yamusanze muri Kongo. Yamusanze babonaniye muri aeroport nka kumwe babonanira muri aeroport y'Ibujumbura cyagiye. Wabaye mubonana wakwenda kurudi. Kandi biragaragara yuko mu byo bavuganye hashobora kuba harabayemwo kuriha agasome gato muri ya mafaranga bari babafitiye. Ndaguha fact igituma leta ya Bujumbura nta mafaranga ifise yo gutanga prime ku basirikare. Mugabirizo batuvugana abantu bari muri Tafoke no kuvuga bari muri Kongo bose bahawe amezi atatatu. Bahawe amezi atatatu umushahara wa Tafoka pana umushahara w'igisirikare. Hari hayandi babemerera hejuru yuko bari kugwana muri Kongo. Ubu rero umusirikare wese bamuhaye amezi atatatu no kuvuga 3 miliyo umwe. Umwe miliyoni 3 z'amarundi. Kugira ngo urumva bareveye agatima kukwiheba. Kandi ayo nta leta y'u Burundi yari kuyaronka yatavikisha so kuyatora. Icyo kintu cyabayeho. Ikimenyetso cyuko kura ubyo bavuganye hariyo samfina gabra yarecha akabwira ati mugabo kutamba ku mahera n'inkureka ingwano ntiza kukunanira. Usanga yaramubwiye ati umviriza wewe twavuganye yuko uzompemba umbwira ko naneshejwe ntuma chef d'etat major urayamwima nutampa amafaranga nja gushira bari y'abasirikare ndabakurayo. Urabona ko abi wawe baraye biruka hasigaye bariko barasinda na wazalendo ndabakurayo hanyuma umwana yonke nyina. Ndiciro ko ivyo bamubwiye kandi akamukangisha yuko uvira ikifatwa
ari nako gasirogo ubona bariko baravuga ngo uvira ngo ntizogenda ifashwe ngo turabibabwiye ngo abarundi tuzoyirinda. Urumva ko haba hari akantu. Ikindi nacyo mu byo bavuganye sori hariho abapolisi ba polisi nationale congolaise bari bahungiye mu Burundi bazindutse babapakira amakamyo yarayavuye Kinshasa babasubiza hakugiye uvira. Aho ntago mbyumvise neza. Polisi hariho polisi ya Kongo isukiranye na FRDC na wazalendo na FDLR bari bahungiye i Burundi baja kubashira ku kibuga cya Muramvya iraze ko ari intara iri hagati mu gihugu niyo bari bagiye kubashira. Barese ndashimira yavuye i Kongo bashitse babapakira amakamyo babasubiza babagarura muri Kongo. Kandi amakuru adushikira nuko bashitse bafungwa kandi urazi ko ari igihano cyo gupfa ko umuntu yatorotse urugamba muri Kongo. Ibyo bintu ntibinyuranye n'amategeko Rabi. Ariko hari yahunze uramufata ukamusubiza. Izi ndwara z'iwacu urazikangisha amategeko bamuntu we ayahe bayarenze kera ntacyo bakera iwacu nta tegeko rikora hakora minutes gira icyo mpaya nyuma nkwereke icyo nkora nta bindi. Ubwo se mu buryo mpuzamahanga ntabwo amahanga yakosa amahanga yuko nsigaye numva avuga ari ukuvuga gusa amahanga umbabarire amahanga iyo tuyashitse ko ndaba filiste gatoyi ndashavura. Wumva ushavuye? Urazi gituma nuko kuviza ingorane zose ziri muri Kongo zigeze ibibazo habigeze amahanga yari Monisco imaze imyaka irenga 20 muri Kongo abantu botswa bakaribwa ku murango izuba riva bazize uko baremwe bazize uko bameze. Monisco sinigeze numva inasora no kwandika ngo turiyamirije none inteko twita casque bleu ziba ziriko zikora iki mu gihugu mu gihe abantu bariko bararibwa muri ubwo buryo. Abo rero barabiye ibibi muri Kongo nibo tuvuga ngo ejo ngo bazoturabira mu Burundi biriko biraba ngo nukubera polisi nationale yasubijwe iwabe kaja guhana nta kintu babikoraho. Ahubwo iyo umunwara ashwanye n'umunwara je nibaza ko baryoherwa batireka akazi karabonetse. Bambabarire kuba ndabivuze uko kuko ibintu tubibonera mu bikorwa ntitubibonera mu mvugo. Nimba umuntu bo mufata bakamukeka bakamujya inori yendi mugabo M23 itoye ibigwanisho ngo yigwaneho bati urabesha usubire savyinyo aho umuntu twamuzigamwo kurukura tuganye ukuri. Nivyo vy'ivyo rero vy'i Burundi i Burundi wanashaka ndagushireho n'ikindi haje abantu bashika 1800 polisi nationale congolaise wazalendo FRDC FDLR mugabo basubijeyo 600 yonyene none 2002 bo kuki batasubiyeyo bari umpeso pose cette question. Ubwo twakwibaza ko bari he nukuvuga nabaje bambaye ujya mwambaro bashitse mu Burundi barawukura ubu rusoso ndeze FDLR babitswe hajya mu Burundi bari hajya barashitse mu buhungiro raison pour laquelle uwo basanze atari mu FDLR bamupakiye ikamyo bamusubizayo. Ico coco nta no kundi wogisigurura biragaragara. Bakaba bari bano bantu bo muri Loni ngo uri Monisco ntago bashaka intambara ihagarara ntago ishaka kuko niko nivyo biha uburyo bwo kwiba. Cyangwa yambaye iteni militaire za FRDC polisi za FRDC niko teni hariho teni zimwe bagiye barakura barata mu makanivo mu gisagari Bujumbura zatowe none izo teni zambawe nabande ko tubona teni tutabona bari bazambaye. Ni wumva yuko ako kantu bihuye hari abazikuye baba basivile hanyuma babandi nabo babakongomani badashoboye kuvuga ikinyarwanda cyangwa ikirundi bitwa abakongomani babapakiye amakamyo babasubije hehe iwabo bagiye guhabwa leta ya Kinshasa za menoti rabarindira bashyira ku kandoyi. Mugabo witwa Mutamba simuherutse noneho niwe ujye wavuga ati ndabarasa ministre de la justice ubu yabaye pasteur pasiteri gute yasohoye itangazo yasohoye itangazo ry'uko ari ugutoza ishikanwa ryo gufasha FRDC kuri tele nasi pasiteri. Ibintu nk'ibyo byo kumva abantu bahunze bangana gutyo bamwe bagakura impuzu bakazijugunya bakaba bari mu gihugu cy'u Burundi kandi bariho icyo kintu cy'uko ari abicanyi nyine bahunze igihugu bahunzeho bari gukora ubwo bwicanyi. Urabona bitaza kugira ingaruka ku bantu bari Burundi bashobora kuba bari mu bwoko butandukanye n'ubwabo ngabo cyane cyane ko mbona byose bisa naho bikura bigana mu bwoko. Ingaruka zozo ziragaragara
kuko ubu urabona ko abantu bitwa abanyamurenge nibo bagezweho. ubu baragiye bakura n'abari mu mashuri baza kubaganira mu makambi y'impunzi bakababwira bati gushika saa 10 utarinjira ikambi tugufata nk'umwicanyi turagufunga mu Burundi kandi nturekuriwe kuva mu ikambi ngo ugende 5 kilometre udafise uruhusha. urumva ko byatanguye kandi umuntu yitwa Gihahe yahora ari buramata yahora umushinga amateka yatowe mu ntara ya Kirundo niwe yirirwa arasansibiriza imbonera kurababwira ati nitwaba n'Uburundi butewe haguruka abo tuzohera ko naba bitwa abanyamurenge ko baje kutwinyegezamo. umva hari ibintu hari ibintu biriko biroroganizwa twe tutazi. Resama baheruka gufata umuntu asa n'ugwaye mu mutwe bamuha intambi aja ngaha amaudio turayafise avuga yuko ngo yatumwe ngo kumanura idarapo rya CNDD-FDD ngo ariturire ngo akorana na M23 ariko no kubwira je nkorana na M23 no tegeka umuntu ngo namanura idarapo rya CNDD-FDD kugira ngo bimpe inyungu yihe akaca deresa liste y'abamutumye harimo abantu bahora abakoroneri mu gisirikare cy'u Burundi ba XFAB ariwo numvise avugamwo n'uwundi afise akabare uca wumva iyo biriko biraja donc baratanguye gusibara kumwe kwa za 2015 tangu gusibara umuntu kandi ugiye kuraba ngo bari kuravuga asanga nyene ni bamwe bo muri bwa bwoko badashaka sakomaso urumva. ubwo ikintu nk'icyo ngicyo kiba gitangiye kuba imbere mu gihugu ntago waba nta kuntu umuntu aramutse atekereje akagihuza n'iyi pressure iri Uvira kuko abantu benshi bakurikira iby'intambara baravuga bati byaze bikunze bya Uvira n'ibivamo mu Burundi bazoca bashyikirwa. ntabwo ushobora kubihuza ukabona bishobora kuba ari nk'intwaro bari kwifashisha kugira ngo batazagira ishyano ribagwira. Bon je uko ndabibona simbona ko bihuriye aho ahubwo ihamwa ry'abanyamurenge rihuye yuko twigwaneho iri mu rugamba kandi irirukana ingabo za FRDC n'abarundi ku rwego rwo hejuru. cyo ni cyambere urumva byumvikana ko bavuga ati mudutsinzi wanyu none namwe mwaduhungiyemwo natwe tubakorera ko. icyo ni cyambere. cya kabiri naco Uvira bujya niyo dernier veru niwo rukuta rwa nyuma ku Burundi. Uvira ifashwe no kuvuga ahasigaye urazi guhera kuri Buvira umanuka gushika Fikaremi aho site Kivu ihereza umupaka no Burundi ni Lake Tanganyika ni kiyaga cya Tanganyika. Byumvikana ko biba bigoye kuhaca mugiye mu ntambara hakujya. Donc igisirikare cyo Burundi kivuga kiti tuneshejwe Uvira karabaye kandi uko ndabazi ntibazoreka ikosa ngira nkubwire ntibazoreka guhagarara i Burundi nkuko babitanguye bagapirona hakujya kuko artillery irashikayo drone zirashikayo urabona za South Africa bazanye zirashikayo. Iryo rero nikosa rikomeye rizotuma M23 nayo ivuga iti tuja kuzimya inkoho hose turasa hiva. Byumvikana ko ari nko gukogota umuriro ubutwara ku nzu y'ivyatsi yawe hiri. Nico rero gituma abarundi mvuza abarundi bavuze leta y'u Burundi isya itazambaye ngo yikuremwe umunyamurenge kuko imuharura nk'intasi yatwigwaneho na M23 urazi ko baheruka kwihuza ubu bose babaharura nk'intasi bavuga tumunsi bazotwinjirana kandi ntuzeye abanyamurenge baraha bizoborohera kuko bazogenda bisunga biwabo bizonatugora ingene to difference umusoda wa M23 kandi hari abanyamurenge duhaye indaro ngaha kuko barasaba bose urazi ko bama babivuga nuko nico gituma rero bagira ivyo bintu. waba ibi bintu maze kutubwira ari byo wasiguraga mu kiganiro nabonye washyize wawe uvuga ngo intambara ya bayise nguki nayise ni intambara igiye kubera mu kiyaya cya Rusizi ni Haramagedoni ni intambara yo muri Bibiliya yo muri Bibiliya. Ndagira ngo tubwire iyi ntambara washaka kuvuga ubwo abadukurikiye hano barumva uko bisigura ushaka kubyumva byimbitse cyane naza no kujya kuri channel yawe akurikire aho washaka kuvuga iki byaba bifite bisaho bihure n'ibyo wari umaze kutubwiraho. Mfatiye kuri Haramagedoni Bibiliya uko bivuga ko azoba ari intambara ya nyuma izotuma Isirayeli isa nkaho ineshejwe igwana n'isi yose. Ivyo abasoma Bibiliya baragenda babirara. Jewe rero mvuga ko ari intambara ya mwisho kubera iki kubera igisirikare cy'u Burundi cyararahiye kirarengwa yuko ikiyaya cya Rusizi na Uvira bidasigirizwa gufatwa kuko bifashwe ni nkaho Bujumbura ifashwe. Nico rero gituma je mvuga ngo hagiye kubera y'intambara ya nyuma. M23 nayo natwigwaneho kuri za tactique zabo babarekeye ikiyaya babaca hejuru
bafata imisozi yose ya za Sange ukamanuka ukaja za Minembwe. Ubu intambara zareko zibera ahantu hitwa za Gatoyi, bakuramwo ipozisiyo ku ipozisiyo zitwa iz'abarundi na FRDC, kugira ngo abarundi na FRDC baze bisa na wazarendo byezire baze bisange mu kiyaya cya Rusizi na Uvira. No kuvuga hamwe umuntu akuraba mu mutwe ahagaze ku misozi hejuru. Nico gituma izoba intambara yanyu. Murumva abarundi ntibashaka kuyivamwo. Sebuja yaraye abahaye prime d'encouragement nabikubwiye 3 million umuntu wari we wese kuri ubu bukene ababona yuko ijuru yorigura. Hanyuma M23 nayo bamanura mu kiyaya ibacungira hejuru ku misozi. Urumva ko iyo ntambara itazoba yoroshe. No kuvuga ngo Rusizi ni barriere. Umusirikare w'umurundi yiruse nabi akagwa muri Rusizi karabaye, kuko Rusizi hajya n'uruzi rurerure kandi rumaze gutwara abantu benshi. Ufise inkoho uravyumva n'ibindi wabongereje ibiro. No kuvuga muri kijya kiganiro navuze nti Rusizi ifi ziri muri Rusizi zishobora kuronka ivyo kurya batagavye. Kandi kubasigariza ikiraro ca nuze ca Rusizi kijabuka kija Uvira naco ni kiraro gito kugira ngo kizoceka abahunze ba FRDC wazarendo n'igisirayeli cy'u Burundi tukozorumva ku kiraro kimwe c'est autre chose. Rero kuvayo ntibabishaka kandi gukubitwa byo ni garari. Nico gituma navuze ngo iyi ntambara ibwirizwa kuba kandi izobibaye yanyuma hasikaye hose bizoba birangirwa byumva nawe. Uvira ifashwe termine. Ubwo nari ngize ngo ubihuze uravuga ko ishobora kubibaye yanyuma ariko ku bantu bari ku butaka bwa Kongo. Ariko ku bari ku butaka bw'u Burundi se urabona byanze bikunze bitari bube bitewe n'abo banyamurenge bari hariya barimo baricwa kuriya cyangwa bari gufatwa kuriya. Oya mu Burundi urumva ubwo babafise canke tureke n'ubwoba, reka tuvuge la realite qui est sur terre. Uvira niyo yari itunze Burundi ku gitoro zona Bukavu. Bukavu Kamanyora barahafashe harugaye hasigaye inzira ya Uvira. Uvira ni yugara no kuvuga Burundi buzokwisanga mwicupa ataro na hamwe bakuri gitoro. Tanzania yarugaye urazi ko yashize kuri ntuze kuri blacklist prestige ya y'umufasoni w'umukuru w'igihugu societe irangura igitoro. No kuvuga ku ruhande rw'u Rwanda barugaye n'abarundi biyugaranye. No kuvuga nta na hamwe bazoba basigaranye. Nico gituma umusirikare w'u Burundi bwirizwa kugwana byanka bikunda ngo na hamwe bakura gatoro hatugara. Ni hugara naho ubwoba mvise nuko bazoguma bavuga bati reka tubabuza amahemero ntibaze mu gisagara tugume tubombarda duhagaze hehe iwacu. Ivyo navyo urumva ko bizoba biriko bihamagara M23 wakwiza gusanga iyi nko ziriko zirava. Nico gituma ndakubwira ngo hari ahantu horoshe kugwanira. Muri Uvira haroroshe kugwanira ku muntu yamaze gufatira iya misozi. Mugabo kandi vyongeye hashobora guteranya ibihugu bibiri bikagwana burundu. Mvuze ibihugu bibiri mbavuze Israel cy'u Burundi na M23 kuko na M23 ngo zitera ko ari igihugu zifise terezayo. Ivyo bintu rero bashobora kubateranya. Sawa mugane nk'ubwo bibayeho gutyo ubwo ntambara twahita ko ari ntambara ihuje Burundi n'inyeshyamba ze 23. Yego. Usivye yuko president w'u Burundi yavuze yuko iyi ntambara irisika kuba generalize ikaba y'akarere. Mugabo uribuka ko je nakubwiye nti nizobe y'akarere izobe y'ibihugu biyikwegeye. U Burundi rero kuyikwegera ndabona ko atagisivye buca bayikwegera kandi zojayo. Tugaruke kuri Uvira rero. Uvira warubaye nk'ubikomozaho mu kanya uvuga uburyo M23 irimo kubigenza mu buryo bw'imisozi. Abantu bamwe bati yarananiwe kuhafata muri Uvira ko kenshi bagiye abantu bavuga ngo hafashwe bacingiwe na ku byapa babonye umuntu yifotoje ari ku cyapa avuga se ubu ibi birahagije. Abandi bafite izindi fact bagaragaza ariko M23 ubwo ntabwo irabitangaza reka nta harafatwa ntabwo harafatwa. Hanyuma ubwo buryo warutubwiye se wowe mu buryo bwa gisirikare uramutse ubitekereje mu buryo bwa gisirikare utabitekereje mu buryo bwacu bwa gisivili natwe wabona yuko hatarafatwa cyangwa hafashwe wabona ari hagati y'ibyo byombi ukurikije M23 position zirimo ubu ngubu? Jewe ndavye ingene bareko barafata mu imisozi twigwaneho na M23 ndovuga yuko ni za strategy zabo. Goma haheze amezi angahe tuvuga ko yafashwe. Jewe ndi mu bantu bama bariko baravuga ati Goma yavyararangiye hasigaye gufinaliza. Na Uvira rero ni kuri niko biri. Nta muntu yo guhagarara hariya hejuru mu misozi akakuzibira abandi bakagusunika bagukura Kamanyora
na za sange batera baja kukwegereza bazananye ibarabara riva Bukavu rije Uvira batera bagusunika ngo uvuge ngo urafise Uvira. Uvira ni nkaho ni nk'umuntu yoba yiyumvira ko afise ikigabasa afise ihene mu minwe ibona mugabo we atazi ko yacikanye atazi ko yapfuye. N'umunsi umwe mu gitondo tukikangura twumva bariko barabahinda babakura mu kiyaya cya Rusizi. Rusizi nagaruka rurababona rimwe nakubwira kuko vraiment bari vulnerable kuja kwicara mu kiyaya cya Rusizi no kwicara